Abakunzi ba Mico Talent TV ndabakunda cyane murabizi. Uno musi agatomate byaragenda akaza kuri Mico Talent TV. Je nkorera kuri with the local Steve. Benshi naraba ibiganiro vyabo. Wa mbere ndavuga nka Minushe vraiment yubahwa hari. Meme Ozi baranyespia abantu babiri. Paul mama rero dukeneye gucaho baciye. Yugiye muri ibi bintu vraiment bakura ukundi kundi. Muga rero iyo uri mu bintu zicu icakujanye. Gico navuga kuri aba stare bo donc yotel mukojeje ngo bagara. This is Mico Talent TV. Amahoro y'Imana abane nawe. Abombu bomsi abumbati menti intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special weapon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Wamaze kugera neza kuri Mico Talent TV. Nyamuneka nimba utarazo na subscribe kuri Mico Talent TV. Urukora humba vyinshi cyane. Nimba warabikoze Imana ikongereza imigisha. Igitekerezo ciwawe ningira kamaro cyane cyaze kuvuga commentaire ku kiganiro icyo cyose twohindura iki kugira ngo ivyo iwacu ngaha mu Burundi bikomeze gutera imbere. Sharinga uprataje wena mgenzi wawe kugira ngo amenye ibiriko biravugirwa ngaha mu gihugu ciwacu. It's animation time nanone kandi homba ndagufitiye umutumire ariko no munsi rero sinakuzaniye umuririmbyi, sinakuzaniye umukinyi w'amafilimi, sinakuzaniye umukinyi w'amakomedi, no, ahubwo nakuzaniye uwo dukora umwuga umwe, journalist Inana. Ndakuramukije Inana. Ndabaramukije abakunzi ba Mico Talent TV ku mazina Nana Flavia kubamenyere baranzi nkuko bivuze ya ndumu YouTubers kuri with the local TV. Okay, ndabaramukije cyane abakunzi wa Mico Talent TV no musi nakuzaniye Inana. Mwaramunsavye sinzano naciye nsanga mwaramunsavye. Uno musi agatomate byaragenda akaza kuri Mico Talent TV. Dukora umwuga umwe noneho tubivuge byose ivyo tubona muri industry yo ngaha iwacu mu Burundi Nana. Ya nivyo akazi kacu nako kuteza imbere ingabire tukaduza impano tugasupportinga abamaze gushikaho bashitse tukabafasha kugira ngo tubabere amajwi tubadugirize novuga gute aho badashoboye kuhashika natwe twabashikire kugira ngo mwebwe abafana mu ronke vyinshi kuvyerekeyebo. Ariko I'm so sorry sana kidogo wallahi nibagiye kubwira yuko uberewe sana agatuma tuno musi maze mukabona gute ni fresh wallahi. Urakoze wambaye visit Burundi. Yeah, ukuntu Nana rero abakundi ivyiwacu nangije ndabikunda cyane, niyo mpamvu nawe ukunda kurondera aba underground kugira ngo bateze imbere cyane. Yeah, exactement. Ifo yuko yogiye gufasha ifo uhera kuri bajye bato kuko ari umugani bavuga mu Kirundi ngo zibika zari amagi. Rero bajya tubona bari kuri hit, bajya tubona bageze kure, haraho baciye, haraho bavuye. Ifo reko tubanza tugusupportinga bajya bato kugira ngo tuzoshike no kuri babandi kugira ngo bamwe batonya bifuza gushika handi heza ariko tuhabashikanye ariko tubasupportinga. Ariko Nana imbere yuko tubandanya nivyo tubona muri journalism chance iya industry yo ngaha iwacu mu Burundi, ariko ndagera cyaka kumenya nabo kandi bamenye bariko baraturaba. Utaraje muri journalism wakuri kimbega? Ntaratangura ibintu vya journalism, nari umunyeshure mepo nubu dacara umunyeshure. Nari umunyeshure navuga gute wa nta bindi nari nkora apa yo kuba umunyeshure. Yeah. Je ariko akantu nigeze kubona wa postinze hano ka new design kumengo sinzi bigana byo ngo byari biganana. Okay, en fait biga impamvu ntabivuze ni kwera sinashoboye kubibandanyamwo kubera yuko umwanya ikibuzima. Ivyo waruvuze ni ibintu vy'amafilme gukina amareresi ndundi vraiment biraryoshe. Gusa rero nyene sidaciye ndabibandanya mu froma gusa nyene impande ndayifise. Gukina amareresi kumbe? Bya bice birangira gute biganana na ye filime. Bisa udukine basi naga filime gatocha huko udogira ga string gatoya nyene kavim. No, oya apula mama wapi? Je mbwo niko ndakubona mengo ahubwo utarenjira muri journalism. Je mbona mengo wari umustar. Manu ufise akarugo kaba star dagi wallahi. Abakunzi ba Mico Talent TV. Ndasa n'abastar je wapi?
ntambeshe Reba murebe gufisa garuka wastar. reka nkura amarori ahubwo ngira niho bombona Ntibigeze no kuririmba habe no mwisengero basi. byo misengero misengero naririmbye from naririmbye gusa nyene yatari gusa n'ubu turacabikora Byitwa makorali. ni korali Amarebe biza gute kugira ngo winjire muri journalism byakuziye guteganana. Okay, jewe umwuga wa journalisme narawukunda depuis mon enfance nabikunda mu buto bwanje bafite ibintu bibiri nkunda kandi kubera ubuntu bw'Imana byose nabishikiriye cyambe narakunda kujya kuntu bavye bakubaze urabibona ukiri umwana bakubaza ikifuza kuzobika muri kazoza cyo nabwiye ati nkeneye kuba umuganga icambere icaka nkeneye kuba umuntu umenyesha makuru bibiri repolo mu mizo ndabifise ndumuganga ndumu youtubeuse mwumva yuko Imana vraiment yaramaye Imburi kuri uni canke uri ni ukurikirana ubuntu mbavuze n'ubuganga canke n'ubuvuzi nico kimwe ndumu laborantine kuri université mugandi ko nkurikirana ibindi bya santé publique nyene uko gusa nyene urumva yuko byose nabirose je mugo numva mengo no kubaza impamvu wakurikiranye ivyo vy'ubuganga hari ama section menshi sana kubera ko yakurikiranye ivy'ubuganga none mbega nabivuze nabikunda niyo wakunda kuvura wakunda kugira narakunda vraiment kuvura kujya kuntu nyene uri umwana uvuga ikintu ushaka kuzoba muri kazoza navuga shaka kuba umuganga canke nkaba umenyesha makuru le Imana ishimwe byose nabishitseko ndi umuganga kandi ndafite impamya bushobozi kandi ndi no mu journalist we the locals TV barakurondeye warabaronde je novuga yuko yari mugenzi tunyene aziko ndabikunda rero with the locals TV kirondera umuntu bakeneye gukoresha amplis umukobwa bacibaronka jewe baragufasha cyafata nana kumanzi nakubaze benshi baba bafise donc insiguro nyinshi zigiye zitandukanye jene gomba kubaza kubera iki we usiga uno wiwawe harabavuga ngo jewe ngumva ngo urasadagurika ngo wewe usigiri ni makiyaje bisanzwe no kuberwa tunyene ntabyo gusadagurika nibiki ni makiyaje bisanzwe uyu mwuga wacu noneho dukora wo journalism donc duhuriyamo n'amasurago menshi cyane agiye atandukanye benshi badakunda kumenya we nakaye kantu donc muri n'umwuga wiwawe kakugora cyane kakugora kwera kavuga je aka kantu ndakiyumvire numva mengo none abiheba canke birancinege sana ka je navuga yuko nta kintu kiranshikira ngo ndabihevye no kubera yuko ndacaye mu ntango baje je ndacaye mu ntango nta minsi myinshi ndabimazemwo gusa nyene ari utuntu tuto tugenda turahura natwo mugazi datuma tushaka guhera umwuga ko mwuga n'ikintu gikomeye baje no giba ni kwere ngo uhuye n'ibibazo ifo nk'ubu unye nkiri mu ntango hari gihe usanga bigorana kuronka n'abastar sivyo kubera niho bakuzi irefi nafise bagenzi bakenya b'abastar mugabo hari uwundi ushaka ugasanga cyambe nta nimero yifise icya kabiri ntaki niki usanga nyene numuronse byoroshe mugabo vraiment turabashimira abastar bacu n'abana beza bacu murabizi n'abana beza baradukundira tubasavye ibiganiro vraiment bubaho bari ubundi nk'akarorero abantu benshi baje muri journalisme kugira ngo baronka amahera babifate nyene nko donc nk'akazi nyene kazi kabarahimba amahera ariko hariho n'ibindi vyonyene mugabo hariho n'undi muntu kandi yinjira muri journalism avuga ati ego ni sawa amahera ndayaronkama ariko ndafise n'ikindi kintu kandi nashaka muri journalism wowe cyo bagihari atari amahera je navuga yuko icambere n'amafaranga ni bongo amafaranga dutuma dukora ivyo ama project twari twarapanze nyene ikindi apa yo kuvuga ngo kuronka amafaranga novuga gute kuronka abagenzi kuko yuri en public we uronka abantu benshi kandi rero hari giro nkabeze nababi mugabo pulo mu majewe amaze kuronka tuzinanye n'abantu beza barampanura bambye ati umwuga ujemwo witwara ukuntu kuko ndabizi nawe urabizi ndibaza baravuga kenshi ngo mukobwa mu journaliste bamuntu kundi kuntu kandi nivyo yugiye muri ibi bintu vraiment bakura kundi bakagufata ukutari mugabo siko biribasha nakazi nko noja muri ville nkadandaza nimba ari kanda mbiri nimba ari iki nkadandaza rero novuga niki nakazi je ninjiye muri journalisme mama amaze kubimenya abavyeyi mama yambwiye ati oh that's my boy aho sha yego aravuga ati felicitation mwana wanje niyo target yawe weho abavyeyi bakubwiye ngo sha nanje abavyeyi vraiment baranshigikiye kuko nta
nta muvyeyi yo kwankira iterambere umwana wiwe nyoba ari umwana we vrom kuko iyo uri umwana prince w'umukobwa ugasora amaboko ukore birahimbara umuvyeyi none nk'ubu dufate ku myaka mfise ukacusanga ndiko saba iki déplacement papa canke mama ipantaro yo kwambara ikintu cyo kwambara uribaza ko ico kintu kitamutusha kiramubabaza muga yumvise ati umwana wanje arafise ahantu nimba ari 100,000 nimba ari 50,000 pa mwaronka azovuga ati ahwi hari ikintu atazonsura kunsaba nimba ari amavuta nimba ari iki ivyo basi biba bivuyemo je abavyeyi banje kubera nakuze kuva nkifise imyaka 10 nayi nyene mfise ibintu vy'imiziki ngenda gutamba ndirimba ngiri iki nyine imipira donc nyine nayo umuntu akunda guca mu tuntu njugiye dutandukanye sasa abavyeyi banje rero bari barantahuye sasa rero hariho abavyeyi rero bandi bashobora kuba bariko badukurikirana ngaha donc wowe uri umukobwa je ndi umuhungu jewe muya ntibampariye sana kuba nyine ndi umuhungu ariko ari abandi bavyeyi bavuga ati yo aho rero arinze agenda muri bya bintu karabaye babwire abavyeyi bashobora kuba biyumvira ivyo bintu none uramaze donc iyi journalisme uyimazemo iminsi babwire ko bashobora kuba barihenze kidogo shaje nabivuze vraiment umuvyeyi uzoturaba nimba ari umwana wabonye afise impano mushigikire muri iyo mpano kuko iyo umwana utamushikiye mu mpano dufate nkuba yifise ukaguma ushaka kuyihagarika fendofu uzomubona rero nimba umwana afise nk'itanga yacu yo kumenyesha amakuru canke ibindi musapoting muri ivyo nyene canke kuri twebwe baca batwimvira ukundi ukavuga ngo umwana ngo yumfashe ngo aragiye gusara ngo aragiye kunywa inzoga aragiye kunywa ibiyayura mutwe bavyeyi sivyo no sivyo burya umutima w'umuntu niwo mutuma akora birya bintu noshobora kunywa inzoga noshobora kuja mu boîte nkakora ibiki nk'amatabi canke nkakora ibindi mugabo ntari muri iyo entertainment bavuga muga rero iyo uri mu bintu zicu icakujanye tijengiye gukora kandi ntegezwa kwiyuba cambe no kwihagateka rero bavyeyi bashigikira abana babo ahubwo baba supporting mubwira ati umuvyeyi abwira umwana nimba ari umujournalist ati mwana mpa link ndabe ivyo wakoze ashemwe na commentaire abwira ati mwana atera imbere baza kaningene karyoshe sana kubi rero abavyeyi ni supporting vraiment turabasavye uko mwama mubikora supporting kugira dushike hamwe twifuza gushika kandi imigisha yanyu nizotuma dushika ku mavision yacu ubundi twebwe abamenyesha bakuru cyane twibanda ku muziki wo ngaha mu Burundi hamwe no kubaririmbyi bo ngaha iwacu nyine mu Burundi ariko rero abo bamwe na bamwe twovuga ati twofasha canke tugashigikira kidogo shatse kuvuga ati tumurondera kugira ngo tumukoreshe ikiganiro hariho bamwe urondera donc nawe ukabona yuko mengo bavyanse niyo ndushobora kurondera ukavuga okay fresh ingo dukore nkuko jari wonegeze kurondera aranga jewe mbashaka donc je n'umumenyesha makuru ndamushicisha nga kuri TV online kugira ngo amenyekane cyane kurusha abene gihugu bamumenye cyane kurusha kuba nta muntu abatswe na bose rero hariho abaririmbyi bakunovuga kugara kuvuga ngo je ngo hajya kusinoja ngo ya ngo sanga ngo donc abantu bakunda kugara sana donc gira ico babwire nk'umujournalisme kubera nimba je batangaye ko bashobora kuba bagaye kuri yundi munyamakuru babwire abo baririmbyi basi gico novuga kuri aba star donc yo terme kwaje ngo bagara vraiment nimba ari abantu bakora ivyo bintu bikebuke kuko aho bageze bagejejwe n'abandi rero nimba nawe musavye ikiganiro ntakiguhe kandi nawe ufise aho ushaka kumugeza kandi nawe ubwiwe wewe ubwawe ufise aho ushaka kugera novuga yuko bafise umwanya vraiment bawuduhe dukora ikiganiro kugira ngo ejo canke hirya yejo umenyekane kuruta kuri uri kuramenyekana kandi nizere yuko vraiment bigiye kuza murabikora kugira ngo natwe tugirene impano zacu zikomere ziduga no gufashanya mugabo nimba ari umusitara kugaye ko guys nimba ari umusitara kugaye ko mubwira ati sawa nta kibazo muguma mutegereza kuko hari umugani bavuga ati akagumye bagumako rero iyo uri muri ibi bintu bisaba yuko usiporta nimba kwankiye ukagumako nimba gukundiye fresh ukamukakorana muga yanse nico bisigura hari abantu buryo umwuga wa journalisme uri umuntu kazishavu ntiwokora ntiwokora rero nico novuga yuko akwankiye gumako mugabo cyo nabanura basare bacu bi Burundi no kwitira binginze
mudafise akazi kenshi haravuga ngo bafise ubuzi bwinshi mudafise akazi kenshi ngo ari busy ngurumva ngo sinowe bafise akanya vraiment muza muratukundira abasha n'ukuri dukore natwe dukore ni bon no gusupportana nyene donc je mba ndagushigikiye nawe kandi uza kugize nakaye kantu kakugoye ugitangura kuja kuri tele donc nyine muri journalism je ntivyangoye sana kubera nayinsanzwe ndi umuMC menyereye kuja ku makamera nemenye kuja kuri public ntivyangoye sana we nakaye kantu karakugoye nyine ubwa mbere nyine ufata mikro nakaye kakugoye mbere Cinabwiye ko takintu kumwe cyangwa from icambere cyo naje narimenye le public hari abantu iryambere vraiment ani iryambere sanga na kamera na mikro bayifashe uko mengo bakogira uko cyangwa iyashikabira uribatse bwaje ivyo ntigizigeze bimba ko vraiment nta gisanga je kirigira kimba ko ngo nyene wapi ntaco dufashe ko journalisme hashobora no kuba harimo impano ukavuga je nafise impano yo kumenyesha amakuru nyene nta yindi impano wowe ufise ku ruhande nakubwiye ndi MC sigura filime donc ni wowe nta kandi kantu wowe ukora ku ruhande atari journalisme nyene uvuga ati ndafise yindi impano ku ruhande aha ndahibongoza bigakomera nyene nkaririmba cyangwa ukavuga nyene niki nta kandi kantu ukora ku ruhande nyene impano donc Imana ikiturema yaturemanye impano nyinshi ni nyinshi sana ni nyinshi urabizi mugabo hari izo zisanga zisaba kwameliora kugira ngo ziduze nk'izo kuririmba usanga utagize ama repetition akwiye vraiment je ndibaza ko no muri eglise nararirimbye ndibaza mfasha ama repetition fresh bien no ririmba canke nka na filme ivyo no bikora uja muri journalism nta munyamakuru warebeye ko ati jebwe journalism ego nabikunda narabikora kandi donc nakuze ndabishaka mugo uyu mu journalism nawe nyene aranyinspira ko yaratimye nawe nyene ndavyumvamo cyane gusumba shaje vraiment benshi ndabakurikirana benshi nararaba ibiganiro vyabo bakandyohera mugabo hariho abantu nategezwa kwirefirako cyane abigeme bacu wambere ndavuga nka minushe vraiment yubahwa hari meme ozi vraiment nabakobwa ariko bikora neza kandi nabakobwa batuboneye izuba muri umwuga kandi uri kurabona ko bafise aho bariko barashika po mama rero dukeneye guca aho baciye kandi turenge naho bazoshika tugira dushobore kugira ingufu dushike naho batarashika nibo abantu vraiment navuga yuko nakunda ibiganiro kandi ndabikunda ndakunda ibiganiro vyabo ndabiraba kenshi nyene n'abandi bantu benshi sino badonda naraba abantu benshi vraiment ugiye mu kintu kenshi usanga ukunda kubiraba ugakunda kubakurikirana usanga rero uranahakura n'ubumenyi urakura n'ubumenyi bwinshi mugabo vraiment baranyesipye abantu babiri hama ngiye journalism noneho ikifatana n'umuziki uyu muziki wacu ubona guteganana umuziki umeze fresh muziki vraiment dufise umuziki ukaze kandi urenze mu vyumva umuziki wacu ubunye ntukiri wa wundi bega kera bawutwara ku manani hari ibintu batwara bakaseti mengo sinzi bagira kera rero bijya abantu zo bibaza abaregende bacu vraiment bagene bazi umuziki carico mugabo pulo mu mavire umuziki wacu ugeze ahantu hameze neza hateye imbere umuziki ushobora kuvuzwa mu bindi bihugu umuziki wacu tuwiteho kandi urakomeye cyane twize ko mu myaka iri imbere aho hazoba haza okay kubaririmbyi naho abaririmbyi ba kino gihe wabona gute ntitubaje ku vyakera turacari ubu kuva nko muri 2000 donc novuga ni 2018 yagushika akakanya abaririmbyi ubona gute bariko barakora gute mbega ehewe nukuri reka hari new generation yoyo irica kandi irica abatipe ariko bazi muri carrière ya music vraiment bubahwe barakora kandi bariko bakora kuri terrain nziza bariko bakorera ku matera bakuru babo donc bateguye bariko bakora muri ku ma studio meza ku ma beat agezweho niyo mpamvu rero imiziki yabo irarenze yego ntiwaririmbye ariko wari uhari ico gihe umuziki wa kera warawumva bimama twi canke ziriya zisatura ama brafi zose ugera donc iriya miziki ya kera hamwe n'iyubu itandukanye ubona ari yarirenze sana kurusha vugisha ukuri en fait kera irya miziki ya kera yarimwo message nyene igenda tudruwa
iyo ubonaho bariko bajana n'ibihe bashobora kuririmba nyene kuririmba ibintu nyene sinzi gane bimeze mugabo message itagendanye n'imeze fresh ugasanga bariko baca pembeni ori kugenda tudura kuri message ya niho navuga ko ari itandukanirizo kandi ziriya ndirimbo za kera zafasha abasore benshi ku mito n'iki cyane baramfashije nizo basokura hajya nizo vraiment zabafasha kandi vraiment bagiye batipe barandika neza barandika fresh sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo abanyamakuru nabo nyene baratuma umuziki wa mu Burundi utajebuka cyane kurushaho kubera ngo natwe ngo twitaho cyane ngo hanze se bari vyo koko cyane mvuga yuko oya bamenyesha makuru nta ruhara tubifisemwo oya gusa novuga gute ariho nyene kungene vyabaye nyene usanga bako baravuga yuko umuziki ndundi no supportingwa fresh mugaje nibaza yuko kabisa turawusupportinga abasha ivyo hari yanye hanze novuga yuko turabira abamugani nitubi donc bavuga gute ari mugani waca mu kirundi mugani nawe nibuka neza gusa turafasha ivyacu d'abord hama ivyabariya tukabiraba après ya ariho uheruka ngaha mu Burundi yavuze ngo ngaha mu Burundi ngo twebwe ngo ntidukunda ngo ivyacu ngabo ngo ivyo ngo mu gihugu ngo cabo ngo nivyo ngo bikunze cyane kurusha ngo ngaha katayivuze ari ngaha mu Burundi aho niho ari kibazo ko atayivuze ari mu Burundi henge ashitse kuri airport wabo akaca bivuga ajya niho ari rero akantu nyene umuziki wacu ni mwiza kandi urarenze kandi ufise vibe sana barawuvuza turawuraba meze fresh rero bavuze ngo imigindi miziki ngo niri hits no mu Burundi oya cyo sico ntaco nemeje twebwe aha iwacu umuziki wacu turawuvuza ahubwo ku ruhande rw'abaririmbyi ngirane bo bogira akayeforo gatoya abaririmbyi je nibaze yuko abaririmbyi vraiment bariko barakora ntawo bagayira pour le moment bariko barakora kandi bageze kuri level imeze neza uco twobasabana kugira amakohage bakabandanya barondera nomvuga gute ama studio cyane cyane bugira indirimbo ipfira muri studio bashobora kwanditse nani zimeze neza mugabo muri studio bigahara ugasanga bagushemwe beat ukamengo aba producer usanga nyene barondera bameze fresh nimba baje hanze sawa mugabo ivyo byose bizova he mu maboko yabo kandi no mu maboko y'abantu nyene baba supportinga tubafashe nimba ari mu buryo canke mu kubateza imbere mu bundi tubafashe kugira ngo bazoronke ya studio ya bakora umuziki umeze neza abenshi mu banyamakuru b'abakobwa bakunze kuvuga ngo je naje akazi iki mugo mu mezi abiri tukaca tubona donc yabihevye bivanye na kanoti bamaye ku ruhande gace ba journalisme sasa nana wewe ufite target y'u journalisme canke wo gukwega nikine nivyo nanshatse kuvuga donc ya je navuga yuko nivugiye amapa umwuga nawugemwe nk'impano yari impano rero ugerageza gukora kuko impano ni ikintu umutima uba wipfuza kushikako rero mugenda gishitseko aho umutima wanje uri pose bumwe no devia nka jihad uvuga ko umutima wanje uzocuguma umeze nyene ukuntu ya pour mu marriage ndiko ndabikora ntabwo kuvuga amafaranga naho ntari kuza muri bine kuyakorera handi iki mugabo je ibinda bijemwe kubera kubikunda abasha si amafaranga yanzanye wapi nabikunze rero mu kubikunda nukunyere mu mbona ya mu majambo make nta kantu na kamwe gashobora kuba ngo gatume uheba journalism Polo mama vraiment ntagahari pe nguyu umwuga wa journalisme turawukoze bamwe batubona nkuko abandi nabo kandi batubona ukundi ariko twebwe mu ba journaliste benshi cyane tuba dufise intumbero izi nizi ngiki ikintu ushaka kuzokura muri journalisme none cyane ndashaka kuzogira basi no mu characters basi nyene yenyine mvuga ati cyo nde bantu nandika ati journalisme je cyo novuga ama projet ni menshi baje sinavuga ngaha kuri mikonda ya mare gusa je sindiko mvuga ngo nkore ngo bivya journalisme ngo imodoka iki oya jivyo nzo ayo mafaranga yo kugura imodoka zohakura mu bindi ibindi ko ndabikora kugira ngo nyene shike kuzindi hari izindi projet mfise zo gukora ibindi bintu nyene mugabo apana kuvyo kuvuga kugura ama parcelle niki gusa umwuga uri kuntegurira ivyo bindi
nguyu umugwizatunga arazanye amafaranga, jewe ngoma ndaguhe ano mahera uve mu journalism ndaguhe akandi kazi, kandi wowe impano yiwawe ni yo journalism wogen ça dépend n'akazi iyo garana yumva katacika gukwega yonsaba yuko mpeba journalism ati heba journalism uze ukunda ukore aka kazi kandi sha je novuga gute gabasha pour le moment ndiko ndabikora sivyo, kandi no muri kazoza nzobikora, gusa hariho ibihe tuzogeramo ugasanga biriko bikorwa n'abana bacu sivyo tutakibikora. Rero nimba no hoba haje mugwiza tunga akambwira ngo ashire muri kama ni company yiwe canke amafaranga nkabona kuko iyo ushaka gushika ahantu urabanza ukagira bazi ukaraba ati none ninahebi ukaraba koze consequence, ninahebi bizogenda uko, ninaje muri ibi bizogenda uko, haca rero n'equilibre ivyo bibiri sanze journalisme no ibandanya fresh mukanje nsanga daga nashobora kugenda muri iyo company ukaca usanga niciye nuguza TV wanje iyo simba ndi muri journalism sasa. Okay, ivyo vya journalism none tubigarukirize ngaha ngutse utuntu tubiri gusa nana atava muri atikozeko nko gusi niki utikozeko wewe ntikozeko nuko mubiri nkuko avuga ati je maze gusiga umuntu wanga gafondote ngitutuntu tubiri asha naho yo bagire ngiga kwirembo wewe ugenda wikozeko uvuye muhira kwisiga amaso fondote kinibiki ivyo kwisiga ku munwa sindabikunda cyane. Aya bavuga ko kwisiga mu maso tu bisanzwe ngutse utuntu dutatu tutobura mwishakoshi ya nana tuntu dutatu abakobwa barabizi tuntu two kwikora oya ngiki ikintu udashaka umuntu kakubaza muri ko muraganira nkuko kuri ntuze kuri TV online canke ku kamera, niki ikintu ushaka yuko umuntu akubaza icumi natombaza wewe nyene yokikubaza gusa we ntushaka nyene ko umuntu abikubaza je icombaza cyo ndakikwishura ndi capable yo kwishura ico cyose asante sana. Arakantu nigeze kubona haboro haraho ana ngo bagutwaye ngo umukunzi wawe ni ikisinzi ibyo bibona byo ngo byari biki uri yankupe mbega na kidogo kwanza kupe kwanza kidogo imbere ko twishuri cyo kwanza tubaye twishuri cyo kindo kimbaza. Okay bijya kujya wibonye ni kujya nyene birindire zo wibona soon uzobona umva yari episode ya na wabimenya gusa zo bibona yankupe none mbega wavuze ko ibibazo byose biri free attack ndi yankupe ugace birangira rero mutanguye guterana ingomo n'amakuru. Okay, twabara mu gice tubasezere noneho Dina. Abakunzi ba Mico Talent TV ndabakunda cyane murabizi, mubandanye musupporting umugu wanyu, mugende kuri channel ya Mico Talent TV, mugire subscribe bibasha, commenting mugire sharing basha, commentaire mugabo cyane cyane ziba zikeneye we cyane gose abitagenda neza mu mubwire, aho bigenda neza naho mubwire ati courage ya kugira ngo ashike bagufate mu mugongo rero kugira ngo uzishike ku iyo actrice ironke, kandi bizova mu maboko yawe no maboko y'abafanzi bawe. Ya ndabakunda cyane. Mbega wavuze ngo ukorera kuri TV online bibutse kidogo. Je nkorera kuri with the local Steve, mugende bashe mu supporting nanje mwigeme wanyu. Donc rero mugende mu supporting nawe n'umujournaliste nkanje, donc no multibase kandi nanone nkanje kuri with the local TV dukora bimwe tumenyesha makuru nako tutagira kugira ngo aba cyane aba coming kwanza bamanze bamenyekane. Ya nibo bantu bagufata ku mugongo. Uyundi musi Dina twari nahe no musi nahe natembewe ni nana nta mikino kuri Mico Talent TV ndi kumwe hamwe na Trizo kuri kamera nkuko bisanzwe. Jendi ntare yo mu GMC apumpati bombardment. Subscribe, comment, una sharing kidogo. Imani kongereza imigisha uyundi musi akandi kanya. Ciao ciao.